nubujuju ko wari imbere y'uwawe gwa mu kinogo nawe uri nyuma yiwe ukakigwamo. Ivuga ngo mani majambo twabwirizwa canke ntiwabwirizwa gukora amakosa bakwitangiye imbere bakoze, nimba barayakoze ukabibona bariko barayakora hama ntiwige ntumenye nigi cyatumye amakosa bayakora, nigi cyatumye baba muri ibi babayemo, kugira ngo nabishobore kugufasha kwirinda kugira ngo ntuze nawe ubikore by'ukuri nta bwenge nuvuga umuntu aba yashizemo. Twigiye nko kuri Dawidi, twigiye kuri Yobu, twigiye kuri Mose, twigiye kuri abasavyi Imana batandukanye, Asara Bibiliya bavuga ba Aburahamu, twigiye kuri ba Isaka, twigiye kuri ba Yakobo, ba Abeli, Enoke n'abandi. Turashobora kubona neza ico dusabwa gukora kandi bigatuma ibango ryacu ry'ubuherezi rushiriza gutotara, rushiriza kugubwa neza, rushiriza kwamiga cyose riko rirazana impinduka aho ririko rirakorera. Nkuko ijambo ry'Imana bitwereka muri Korinto ba 2:5 ku murongo wa 15 tugira ngo icatumye apfira bose kwari kugira ngo abariho ntibabeho bacinezereza ariko babanezereza uwapfiriye akongera akabazukira. Imana umuherezi ikeneye n'umuherezi bwa mbere umwizigirwa akora nk'ibiri mu mutima wayo no mu vyiyumviro vyayo. Ico nico novuga no twoje tukanayigira na slogan. Nifuza ko umuntu wese novuga yaspira kuri charge kuba umuherezi canke umuntu wese ari muri bango ry'ubuherezi. Ico bwiza kwa mige cyose uriko uragwanira nuko cyose wama uri umuherezi umwizigirwa akora nk'ibiri mu mutima w'Imana no mu vyiyumviro vya udakora ikintu nkuko we ugishatse ariko uvyumva neza yuko ico usabwa gukora cyose ubwiza kugikora bitewe ubwa mbere na mbere n'ukungene Imana ibishaka, bitewe n'ukungene Imana ivyifuza, kuko urazi gukora ikintu Imana itarimwo nta musi no muco kintu kizogira kigira ico kimariye yabuzima bwiwe canke ubuzima bw'abandi. Turongeye kandi kubaha kaze mu kiganiro ibango ry'ubuherezi mushikirizwa nanje Apotre Kevin Sibomana. Nkaba kandi nkuriye kino gikogwa ubugingo busagutse, ari naco novuga turiko turacamwo mu kugira ngo dushobore gushikiriza bino biganiro bigiye bitandukanye kubijanye no kungene ibango ry'ubuherezi buza kuba ibango rihesha icubahiro Imana, rituma abantu benshi bashima Imana ku bwaryo, kandi novuga benshi bakarushiriza guhinduka kugirirwa neza, kuko narababwiye mu kiganiro gishize yuko biciye mu ibango ry'ubuherezi hariho bamwe bananigwa, bamwe bagwa hasi, bamwe batsitara, abandi bagahaguruka. Biratugira ko Imana avuze ngo izoshira ibuye Isiyoni, iryo buye rizogwisha benshi kandi rizohagurutsa benshi. Rero wewe uriko uradukurikirana cyane uhamagagwa muri no banko, twarabonye ko nkuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nta numwe ashobora kwiha ico cubahiro. Ndazagaruka kuri ayo majambo kuko niwo mutima ahanini wa kino kiganiro, niwo mutima novuga uriko uraduha novuga ico no kwita inspiration canke guhumekirwa kubijanye n'ivyo tugenda tubashikiriza mu bijanye n'iribango ry'ubuherezi. Rero nkuko nena ibihemereye mu kiganiro giheze, uyu munsi cyane ngiye kuvuga ibijanye vyakunze gutuma ibango ry'ubuherezi rinanigwa, ibango ry'ubuherezi ryononekara. Nivyo tuza kuvuga, ni ibintu bishika bine nyamukuru. Ndizera neza nakikiranye ko mpemu Imana aza kudufasha kugira ngo byose bigende neza. Hari ikintu nkuze kuvuga ni nubujuju ko uwari imbere y'uwawe gwa mu kinogo nawe uri nyuma yiwe ukakigwamo. Ivuga ngo mani majambo ntitwabwirizwa canke ntiwabwirizwa gukora amakosa bakwitangiye imbere bakoze, nimba barayakoze ukabibona bariko barayakora hama ntiwige ntumenye nigi cyatumye amakosa bayakora, nigi cyatumye baba muri ibi babayemo, kugira ngo nabishobore kugufasha kwirinda kugira ngo ntuze nawe ubikore by'ukuri nta bwenge nuvuga umuntu aba yashizemo. Iyo dusomye muri Yeremiya igice ca 6 ku murongo wa 16 Bibiliya iratwereka neza ukuntu tubwizwa kwigira ku byatwitangiye imbere. Munyemerere ayo majambo tuyasome. Yeremiya igice ni ca 6 tasoma ku murongo wa 16 aravuga ngo ukuri koraho agize ati ni muhagare mu mayira mwitegereze mubaze inzira za kera, mubaze inzira za kera, inzira nziza iyariyo abariyo mujana maze muzoronka urukiro rw'imitima yanyu. Ariko bo baravuga bati eka ntituyijana. Hano Imana ikiratwigisha principe dasanzwe yo kwigira ku nzira za kera. Inzira za kera kuvuga ngo harabaziciye. Iyo tuko turasoma Bibiliya turabona neza yuko abatwitangiye imbere abo Bibiliya ishingira
nk'abashingantahe nk'abahizi bo kwizera hari ubuzima bagiye babamo bose ntibabaye abantu b'intungane harimwo abari abantu badashobotse harimwo abantu bagiye bakora ibintu by'amaruregwa vuze nk'akarero nka Mose yarabaye umwicanyi turiko turavuga abatandukanye ba Dawidi Imana igenda ishingira intahe Dawidi yarabaye umwicanyi Dawidi yarishe Dawidi yarasambanye Dawidi yarakoze amarorego turabona abantu benshi bagiye bakora ibitameze neza ariko turabona neza ko Imana mu butunzi bwayo bw'imbabazi n'ikigongwe Imana yaretse kubamagana no kubakoresha kubera ko bakoze ibitameze neza kuko ni Imana ifise itunga ry'imbabazi ni Imana izi ukungene ishobora gufata ivy'umugwanizi yari towe kugira ngo akoreshe kugira ngo azane ibibi Imana ikabihinduramwo ivyiza rero mu vyumve neza yuko tuko turavuga nibi vy'ubuherezi uko umuherezi ari parfait uko umuherezi vyose bitunganye vyose bimeze neza ariko ijambo ry'Imana ejo kutwereka yuko tubwiza kwigira ku nzira z'abakera abaherezi batwitangiye imbere abitavye Imana novuga canke bitavye umuhamagaro mvuze kwitaba Imana harabashaka guca bibaza kandi ndiko ndavuga ibyaye no gupfa ariko mugabo kandi buryo ugiye kuraba kwitaba umuhamagaro no kwemera gupfa burya uba wapfuye ntuba ukiriho kubwabo nkuko ijambo ry'Imana bitwereka muri abikono ba 2:5 ku murongo wa 15 tugira ngo icatumye apfira bose kwari kugira ngo abariho ntibabeho bacinezereza ariko babanezereza ubapfiriye akongera akabazukira ico Imana kwiteze ko Imana gushaka ko nuko ubaho unezereza uwagupfiriye akongera akakuzuka ubu nibwo buzima umuherezi ni ubayeho ariko munyumvirize neza tuma wamupfiriye anezerwa nuriko aranezereza wamupfiriye akongera akamuzukira nawe se ubundi ni Kristo Yesu umuherezi nuwemeye kuriha ikibuzi cyose gisabwa kugira ngo yamige cyose ariko arahimbaza canke ariko aranezereza ariko arashimisha umukunzi wiwe umwami wiwe yamupfiriye akongera akamuzukira biravuze ngo mwigire ku nzira z'abakera ivyo bizobaha uburuhukiro bw'imitima yanyu nimba uri imbere y'uwawe nk'akarero twigiye nko kuri Dawidi twigiye kuri Yobu twigiye kuri Mose twigiye kuri abasavyi Imana batandukanye ba Sara Bibiliya bavuga ba Aburahamu twigiye kuri ba Isaka twigiye kuri ba Yakobo ba Abeli Enoke n'abandi turashobora kubona neza ico dusabwa gukora kandi bigatuma ibango ryacu ry'ubuherezi rushiriza gutotara rushiriza kugubwa neza rushiriza kwamiga cyose riko rirazana impinduka aho ririko rirakorera rero nakaga gakomeye cyane cyo gituma uyu munsi twongeye tugiye kandi gusubira kurabiramo nko nabibemereye mu kiyano giheze ivyagiye biba inzitizi vyagiye biba ingorane vyagiye bituma canke imvu zatumye ubuherezi bwononeka canke ubuherezi bunagwa mbega ubuherezi birashoboka ko bunanirwa cyane gose hariho abo tubona barabaherezi Imana yakuye ko amaboko abo Imana yahevye abakoze ibitabereye mu nyonga z'Imana abo Imana yarekuye kandi bari muri ribango ry'ubuherezi ariko mbega ni giki novuga bakoze cyo tumuye umunsi twebwe abariko barahaguruka twoshobora kwigira ko bigatuma ubuzima bwacu canke mwibango ry'ubuherezi ryacu natwagira ibitose tutagira imbogamizi tufise vuga ibigenda bitubuza kugaragaza ubuherezi Imana yishimiye kuko mwibuke ikintu nababwiye Imana umuherezi ikeneye n'umuherezi bwa mbere umwizigirwa akora nk'ibiri mu mutima wayo no mu vyiyumviro vyayo ico nico novuga no twoje tukanayigira na slogan nifuza ko umuntu wese novuga yaspira kuri charge kuba umuherezi canke umuntu wese ari muri bango ry'ubuherezi ico bwiza kwa mige cyose uriko uragwanira nuko cyose wama uri umuherezi umwizigirwa akora nk'ibiri mu mutima w'Imana no mu vyiyumviro vya udakora ikintu nkuko ugishatse ariko uvyumva neza yuko ico usabwa gukora cyose ubwiza kugikora bitewe ubwa mbere n'ukungene Imana ibishaka bitewe n'ukungene Imana ivyifuza kuko urazi gukora ikintu Imana itarimwo nta musi n'umuco kintu kizogira kigira ico kimariye yabuzima bwiwe canke ubuzima bw'abandi ico Imana igomba kandi novuga ari naco tubiza kwamiga turitondera mu buzima bwacu nuko amateko turambega vy'ukuri turacacometse bushize nababwiye ipasi icomotse irashobora kugorora impuzu zingahe mugabo ntibandanya igorora kandi nza kugorora neza hari umwanya iza kugira ntibe ikigorora neza kubera ikintu icometse ku isoko rero ubuherezi bubuza kuguma bucometse ku isoko wewe wamuhereza uri kuranyumviriza ugumucometse ku isoko ntuve aho Imana yari yaraguteye ntusuzugura ivyakugize ico uri uyu munsi amasengesho wahoze ukora gatuma ukora ivy'ubuhizi
ntukayakenge ntukayasuzugure. Amatanguriro ndakuri n'ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega amatanguriro y'umugorotsi ashenywe canke asambutse, mbega ivyizigiro vya bigisigaye hey, rivuga ngo bihagaze ku matanguriro. Amatanguriro y'umugorotsi abiza kwama igihe cose ari solide, abiza kwama igihe cose akomeye, uyagwanire. Nishura amatiko ndabwira abantu ntushobora kwemera ikindi kintu cose mugabo sizokwigira n'umusi n'umwe ngirira imbabazi ikintu kije kunyiganyiza mu matanguriro, kuko amatanguriro niyo twubatse ko ivyo twubatse vyose bihagaze ku matanguriro. Ugiye kubaza abakwitangiye imbere, ugiye kubaza umuntu wese ushobora kubona imbere wakakubera icitegerezo, uza gusanga afise amatanguriro, hari amafomba ya pojeje, kandi birigacongera katubwira ngo ntimukadeplace, ntimukunguruze uburimbe bw'abakera, amabone y'abakera. Hariho amabone abakera bashize bashinze, nico uyu munsi turiko turasabwa kumenya kugira ngo igihe cyose tugume turiko turitondera neza ibijanye n'ivyo turiko turakora. Ivyo biratuzigama kandi bikazigama benshi. Mwibuke yuko umuherezi nuwatowe mu bantu, ashirwaho gukorera Imana kubw'abantu. Donc hari hagati y'Imana n'abantu. Rero uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibijanye n'imvo zine. Hariho nyinshi umuntu ashobora kuvuga, nimba kandi nawe ufise igindi ushobora kuba warabonye, uretse twandikira muri commentaire kugira ngo natwe bitubandanye kudufasha natwe ubwacu gukura, kwiga, kugira ngo bandanye bigira ikimazi ubuzima bwacu. Imvo zine nyamukuru zakunze gutuma ubuherezi bunanigwa. Iya mbere, kudakura ku giti cawe nk'umuherezi muri Kristo Yesu. Urazi nari babwiye ubushize kandi ndege gusa kandi kwitiza amajambo natangwe nsoma mu kiganiro twakoze n'uyu munsi ndagaruka kuko sinayinjemo cyane gose bitewe n'umwanya n'ibyo twari dufite byinshi twiza gusangira namwe. Dusomye Abaheburayo 5 ndagaruka kandi mpere ku murongo wa mbere avuga ngo umuherezi mukuru kuko yarabanuwe mu bantu ashirwa gukorera Imana kubw'abantu kugira ngo ashikane amashikanwa atange imazi vyomi vy'ivya, kandi ashobora kwihanganira inyobegwa. Umviriza, ashobora kwihanganira inyobegwa, kwereka yihanganira inyobegwa. Hano kangene mvuze kino kintu, umuherezi abwiza kugira muri we umutima wo kwihanganira inyobegwa abantu batazi. Uraza igihe rimwe na rimwe ayo makosa natwe twarayakoze, ariko ntifuriza ko abari ko badukurikirana bo yakora bari muri rino bango ry'ubuherezi. Ukabona kungena Imana yagushoboze kunesha ikintu, ukabona kungena Imana abanye nawe bigatuma uterasiga igatanya kanaka, ugatumva ko abantu bose ivyo babishoboye. Ukumva umengo abantu bose barashaka gukora ivyo wakoze, mugabo abantu ntituri bamwe. Birivuze ngo umuhereza biza kwihanganira inyobegwa. Wibuke ko nawe hari ivyakugoye, ntiwashoboye vyose, mugabo ni wibuke ko nawe hari ivyakugoye, bivuga ngo ashoboye kwihangana inyobegwa. N'umuntu afise novuga uyu mutima wagutse, umutima w'ubuvyere. Kavuga kino kintu, umuherezi Imana yishimiye afise umutima w'ubuvyeyi. Umuvyeyi ntabona umwana akosheje ace ahanira ngaho, ntabona umwana akosheje aca muvuma. Hari abantu benshi muri bango ry'ubuherezi bakunze gukora amakosa by'ukuri, ndayita amakosa yo mu buherezi. Umuntu agapfa gukora akantu gatoya, ako kanya umuherezi agaca muvuma, ako kanya umukozi Imana agaca muvuma. Ahandi akubwira aba turazi ko no kuvuma. Donc ukumva ko umuvumo uri hafi yiwa, kuvuma. Ariko nta kintu coba kibabaje iyo ushoboye kuvuma umuntu mugabo nyuma yaho akihana, hanyuma akagaruka mu nyuma ukabona ibiri kubiramubako mu rukundo Imana yashize muri wewe, nawe ubwawe birashaka kugukorako. Nta wifuriza umwana wiwe kubaho nabi, nta wifuriza umwana wiwe kugogwa, nta wifuriza umwana wiwe kubaho yandaza umutima, yitsa umutima. Ivyo nibaza ko umuvyeyi ivyo abwiza kubirengera. Riravuze ngo umuhereza biza kwihanganira inyobegwa n'abazimiye, kuko nawe nyene haraha agira intege nke. Muvyumve nabwiye umuherezi is not perfect, ntabwo ari perfect. Nico gituma kino kintu gikomeye cyane gose kubanza gufata umwanya wo kwikorera, kubanza gufata umwanya wo kwigarukamo, kubanza gufata umwanya wa wewe nawe. Ikindi gikunda cyane, wewe na wewe girana inama, wewe nawe girana aho twete, wewe na wewe fata kanya ko kurabira hamwe ibiriko biraba hagati ya wewe na wewe. Apana gufata umwanya w'abandi, oya fata umwanya wiwawe. Ugasanga umuntu avyukora aho umwanya abantu, ariko mugabo kandi ubwirizo kubanza ugamena mbere kucajana guha umwami Imana wawe umwanya ukwiriye, hama nawe ugaheza ukiha umwanya. Tuko turarabira hamwe amajambo y'Imana Yesu aje kwiyereka Petero igihe Petero yasubiye kuroba. Yesu akamuyereka akabaza abana bato, mbega ico mwaronse? Dusomye
Yohana turabira hamwe ano majambo. Yohana igice cya 21, dusome dore ku murongo dore ku murongo wa 4. Umutwenzi ugitambika, Yesu ahagarara ku musenyi, ariko abigishwa ntibamumenya ko ari Yesu. Nuko Yesu arababaza ati, bana, hari ico kurya mufise? Bati oya. Arababwira ati, nimuterere urusenga iburyo bw'ubwato muraronka. Nuko baraterera, ntibaba bakibasha kurukwega kuko ifi zari insinzi. Wa mwigishwa Yesu yakunda abwira Petero ati, ni umwami Yesu. Simoni Petero yumvise ko ari umwami Yesu, akenyera impuzu kuko yari gusa umuherezi yari gusa, akenyera impuzu kuko yari gusa, araheza yikubita mu kiyaga. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato kuko bari hafi y'umusenyi, hari nk'intambuko 100 bakwega urusenga rurimo ifi. Bafashe imusozi abo babonaho umuriro w'amakara n'ifi zigeretse ko n'umutsima. Yesu arabwira ati, nimuzane ifi nabwiye ko umuherezi n'umuvyeyi. Aba basubiye inyuma, baracitse intege bamaze kubona ivyabaye kuri we na Petero. Aragenda. Yohana umwigishwa Yesu yakunda nabo nyine aza kwifatikanya hamwe nabo, ariko Yesu agaruka kubaronde. Umuherezi n'umuvyeyi niyo abana biwe bagiye mu bindi ntabaheba, araja kubarondera. Hano Yesu niwe yagiye kubarondera umuherezi, akaroro kacu. Biriya tubwira dusoma mu gitabo c'Abaheburayo yuko niwe muherezi mukuru w'ibihe bidashira mu buryo bwa Melkisedeki. Akaroro aduha nuko abamuhozeko bagwe basubiye inyuma, yagiye kandi gusubira kubarondera, yagiye kubaraba aho bari. Nuko hano ariko arabategura ico bafungura. Yesu arababwira ati, nimuzane ifi kuzo muhejeje kuroba. Simoni aja mu bwato akwega urusenga y'umusozi guzuye ifi nini 133, kandi naho zari zingana zityo urusenga ntigwacitse. Yesu arababarira ati, nimuze murye. Ariko mu bigishwa ntihagira utinyuka kumubaza ati, urinde, kuko bari bamenye ko ari umwami Yesu. Yesu araza yabira umutsima, arubaha n'ifi. Nuko ubwo bwari ubugira gatatu Yesu yereka abigishwa biwe amaze kuzuka bapfuye. Rero ngaha aho novuga nshaka gushika ku murongo wa 15. Nuko barangije kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yohana, mbega urankunda kurusha aba? Nawe ati, ego mugenzi, wewe urazi ko nkunogera. Aramubwira ati, ahura imyaga z'intama zanje. Yongera kumaza ubwira kabiri ati, Simoni mwene Yohana, mbega urankunda? Nawe ati, ego me mugenzi, wewe urazi ko nkunogera. Aramubwira ati, ragira intama zanje. Aramubaza ubwira gatatu, Simoni mwene Yohana, mbega uranogera? Petero arababara kuko yamwajije ubwira gatatu ngo mbega uranogera. Aramwishura ati, mugenzi, wewe urazi vyose, urazi ko nkunogera. Yesu aramubwira ati, ahura intama zanje. Iyi niyo ministeri y'ubuherezi. Ministeri y'ubuherezi ni ministeri imbere y'uko tugirisha dukoreye abo Imana duhamagarira gukora ico gikorwa c'ubuherezi. Tubanza kugira iki? Tubanza ubwambere kurondera umwanya umukunzi wacu. Yesu ntiyabanje kubaza Petero ngo mbega abura bakunde, yabanje kumubwira ati, mbega urankunda kuruta aba? Bivuga ngo mani majambo umuherezi abuza kubanza gukunda cyane Yesu imbere yuko novuga akunda abantu. Imbere kugira ico ukoreye abantu banza ukunde Yesu. Imbere kusengera abantu banza ube mu bwiza bw'Imana, uromdera mu nyonga nzimana. Imbere yuko ugira ico ukoze iki canke kiri, imbere y'ibigikorane, imbere y'amasengesho, imbere y'amahotrete, imbere y'ibindi bintu vyose ushobora kuja gukora, banza uromdere umwanya umukunzi wawe kuko nawe aragukeneye. Hari gihe kimwe muri kino giganiro kubera ko nzosuka umutima wanje ndababwira ivyagiye biranga ubuzima bw'iwanje, nifuza ko vyukuri byogira uwo bifashije mu ariko baradukurikirana. Rimwe nda amasengesho, ndakunze gukora amasengesho, mugabe ico genda yakora haheze akanya hishika aho hantu ngiye kugirira ayo masengesho. Aho nari nsanzwe nja gufata ikibanza nkamara iminsi ndiko ndasenga kandi nisonzesheje, numva ijambo rya mbere ntarasenga, numva Imana yavuze ngo mwana wanje nari ndagukumbuye. Ndavuga bwabundi birashoboka ko Imana ishobora kutakuronka kandi uri kurakora ikorwa cayo, uri mu gikorwa cayo cane gose. Birashoboka ko Imana ishobora kugukumbura kandi byo kuri kurakora ivyayo. Ni nk'umubano w'umugabo n'umugore. Hari gihe turatubona abubakanye bashobora kutaronkeranira umwanya kandi babana
bataha mu nzu imwe, baryama mu cumba kimwe, basangira ku meza imwe, mbwo ugasanga barakumburanye. Ivyo byaranshikiye mbere ikigo c'ubuherezi igikorwa coroshe. Hari abantu bakunze kutwigisha n'amajambo twakunze kumva kera, bakubwira yuko umuntu iyo agize mariage kenshi aca koroka, atabandanya vy'ukuri, ari umwizigirwa w'Imana, umurimo w'Imana ucushita, amavuta y'Imana aca koroka kubera ko acaja mu munezero wa mariage vyinshi. Hanyuma nanje numva ashaka kuhoreva iyo defi, nshambwa nti jewe ivyo ntibizonshikira. Icagiye kuba ni uko narakoze iyo mariage, mugabo wa mugore Imana yama ndamuta mu nzu, nkagenda nkirirwa kw'ishengero, nkirirwa ndiko ndasengera abantu. Umunsi wa mbere urahera, wa kabiri, indwi zingahe zirahera. Umunsi umwe arambwira, nama nayishinze, arambwira ngo mvyutse mu gatondo sinzi vyibagira, nahise programme nawe nyene ngomba kujamo. Arambwira ngo nari ndagukeneye, mugabo sindagukeneye nk'umugabo wanje, ndagukeneye nka pastori wanje, ndagukeneye nk'umuherezi Imana yampaye. Arambwira ati kandi shaka tuvuganira ngaha, shaka unyakire hari uhora wakirira abakristo bawe, kubera ko bura bafitiye umwanya, nanje ndafise ikibazo sindakuronka, umwanya nzindakubwire ibibazo mfise mu rugo. Numvise umutima wanje umenetse cyane gose, kuko mu bintu novuga namangwanira no kutababaza umutima w'umuntu nkunda. Numva vy'ukuri ndamenaguritse, ndajandaguritse mu mutima, naciye mpagarika ibintu vyose. Ubuko vyogenda kose, ndafise umwanya w'umudamu wanje, ndafise umwanya w'abana banje, ndafise umwanya wo kuba muhira, ndafise n'umwanya wo gukorera Imana. Rero ubuherezi nabwo bwiza kugira novuga equilibre, novuga yuko uguma uri mu vy'ubuherezi, mbwa ugasanga ntuzi ingene abana biriwe, ntuzi kwene umudamu yiriwe, umunsi uraheze utamwandikiye, utamumajije ukumwene ameze, utaronse akanya kuganira nawe, uzindutse ugenda, ugarutse bwije, ushitse uryama, ugasanga n'ubwo buzima. Ivyo ntihagire ubigira ubwitwazo. Muri ribango ry'ubuherezi turasabwa kugira ubwenge, kuko ishengero rya mbere umuntu afise ni muhira. Sinifuza yuko wowe uriko uradukurikirana uri muri bango ry'ubuherezi wogira ubuzima canke ikuba c'ubuherezi cawe coba deséquilibre, cogira deséquilibre. Oya, abunyabona birashoboka ibintu byose kubikora neza, kandi ni naco novuga Imana yifuza ko tumenya. Rero ikiri kintu gikomeye cyane gose, kurondera umwanya Imana, kurondera umwanya umukunzi wa Yesu. Abaza Petero ati urankunda? Imbere kukunda abo urankunda, imbere ko ukunda ishengero ry'iwawe banza ukunde Yesu, imbere ko ukunda kuba uri kurakora banza ukunde Yesu, imbere kukunda abakristo banza ukunde Yesu. Iki ni ikintu cy'inkora mutima buri muntu wese abwizwa kwitondera, kandi akama igihe cyose ariko arazirikana hejuru ubuzima bwiwe. Rero tugiye kubanya tuvuga ibijanye ni mvo zine nyamukuru canke bituma bine nyamukuru byagiye bituma ibango ry'ubuherezi ritosekera canke rinanirwa. Icambere nemeje kukivuga kudakura ku giti ciwawe, kutexperiment ikangura ku giti ciwawe. Reka muge kino kintu ko umuriro ku gicaniro ciwawe mu buryo buri personnel, ico gicaniro canke uwo muriro ku gicaniro uzima. Iyo dusomye Abarewi igice ca 6:12 gushika kuri 13, munyemere tuhasome. Abarewi igice ca 6:12 tutasoma ku murongo wa 12 no ku murongo wa 13. Iri ni bwirizwa rikomeye umuherezi wari wese abwiza kwa migaco cyose ariko aritondera. Aravuga ngo nuko umuriro wo ku gicaniro uze wame waka ntuzime. Hano si proposition, si manikira kugira inama ngo ni wabishobora. Oya, avuze umuriro ku gicaniro ntuze wigere uzima, wame waka. Umuherezi aze yame abucana, itsa nigikorwa novuga cuguma uriko urakora umwanya wose. Turavise bamwe bacanye uwo muriro ku gicaniro, mugabo bawucanye mu ndwi iheze, bawucanye areze imisi 3. Avuze ngo wame uca n'umuriro ku munsi ku munsi, sumuriro w'imisi indwi, sumuriro w'indwi zibiri, sumuriro w'ukwezi, sumuriro w'amezi 3, sumuriro w'amezi 6, sumuriro w'umwaka, sumuriro w'imyaka. Hari abantu bumva kumengo baracagendera ku masengesho basenze igihe kitari gito yagiheze. Oya, umuherezi nimba vy'ukuri ukeneye kibango ry'ubuherezi ratosekara, nuko wowe nyene ubwawe ku giti ciwawe wama uri kurakura, wama uri kuracana umuriro ku gicaniro cawe, uwo muri ukama uriko uraka. Acavuga ngo umuherezi aze yame abucana, awurumde ko inkwi uko bukeye. Sikintu muri ko muracunga uko bukeye,
it's a continuous work. Ni gikorwa kibandanya, si kintu cyo kuguma uriko cyo gukora umwanya umwe. Oya, ni gikorwa ama uri kurakora umwanya wose, ni gikorwa usabwa kwama uri kurakora igihe cyose. Wame avuze ngo wame urunda ko inkwi uko bukeye aheze azigaruke ko ivyo kimazi cyo koswa acosereze ko ibinure by'imazi vyishemu. Ubiza 13 umuriro uze wame waka kwicanira udahengeshanya ntuze uzime. Nimba ukene ko ibango ry'ubuherezi ryawe ridatosekara, urasabwa ko ubwa mbere na mbere witondera ibijanye n'igicaniro cyo gitici wawe. Birasabwa ko igihe cyose wama igihe cyose uri uragwanira umuriro ku gicaniro cyawe. Birasabwa ko igihe cyose wama uri kuragwanira ubuzima bw'imuhemu. Urabe ingene wahora usenga, mbega vyaragabanutse, vyarasubiye inyuma canke vyarateye imbere. Umuhereza bwiza kwama igihe cyose ariko araveya kitaswe muri wa igihe cyose uriko uraka ku gicani. Ikintu nita the personal growth in Christ Jesus. Ikiri kintu gikomeye cyane gose, ugwanire iterambere ry'iwawe. Urazi nawe ubwa nubwo wigisha abandi, nawe bwiza kwama igihe cyose uriko urarondera ingene wiga, kandi nta muntu avana muri nosi yarahejeje kwiga. Buri muntu wese arafise ivyo ashobora gukora igihe cyose ariko ariga. Ikintu vuga ni kintu cibanze narinzi konza kuvuga ibi bine mugabo numvume ngo zobigaruka ko mu biganiro bindi bizogaruka, ariko reka duhagare kuri kino umuherezi. Dusuye kuri ya majambo twatangurira ko Abalewi igice ca 5, murambabare Abaheburayo igice ca 5 twako turasoma tugeze ku murongo wa 3 ngo cyo gituma akwiye kwitanga nako ku murongo wa 2, kandi ashobora kwihangana inyobegwa n'abazimiye kuko nawe nyene haraho agira intege nke. Uvyumereza ko buzabwira intege, ariko rero diringa nizo ntege nke ziwawe. Urazi muri bimwe byakunze gukubita hasi ubuherezi ni ibintu abaherezi bagiye babika ivyumviro bibikaza bigakura bigatwara inda kagira naho bivyara icaha, hakubivuga ukabibika ukabinyegeza, mu nyuma akagera aho biza gusohoka bisigaye ari umunuko. Urazi hari igihe nivyo nk'umuherezi Imana igufuka, mbwa Imana yamirikira gufuka igihe cyose. Hari igihe Imana itinda igakurako ikiyanza cayo, hanyuma ukagaragara abantu bakakubona. Ariko ico usabwa gukora, nturindire ko ico kintu kibi kiguma mu buzima bwawe umwanya munini. Kubw'imbabazi z'Imana, nanje nk'umuherezi ndabinginga, nanje nibwira wame igihe cyose uri kuragwana ku buryo ivyo bintu bitari vyiza biriko biragaragara mu buzima bw'iwawe, bitamara umwanya, bidateba muri wewe, sinzi bitaguma muri wewe, ariko urondera kungene ubisohora. Ubuzima bw'ubuherezi bufise amagara meza ni nka kurya umuntu ahema. Iyo uhema urasohora ukongera ukinjiza. Iyo usohora CO2 ukinjiza oxygen. Nivuga ngo winjiza vyiza ugasohora bibi. Mu buzima bw'umuntu meme ingene umubiri w'umuntu umeze, iyo twariye hariho ivyo tuba twinjije bigira ikimaze ubuzima bwacu, bigacika amaraso bikaduha ubuzima bwari n'ibindi abari imyanda biheze bikagira iki bigasohoka sohora imyanda. Mu buherezi tubiza kwamigecho tuko turagwanira turabera amaso ubuzima bwacu bwo mu buryo bw'imwema, aho dusora bitameze neza. Rero icambere nyamukuru kandi gikomeye nibikwerekeye wewe nk'umuherezi, aho utaja kuvya abandi mugabo utangurana nawe we ku giti ciwawe, aho ubanza kudiringana nawe wenyene ubwawe, ukure usenge wowe ubwawe nyene usora bitameze neza, utunganye ibidatunganye. Mu kijambo ry'Imana twasomye bitubwira ngo umuntu niyiyeza azoba igikoreshwa c'icubahiro kigirira inaco ikimazi quelque so conserve, tu dois te conserver pur mu buryo budasanzwe. Ntiwemere ko akantu kamwe kagutoze kazi, kuko ako kantu ivyo kagaragara womengo ni gatoye mugabo gashaka guteza ibibazo bikomeye. Namatwe nabwira abantu cyane mu ibango ry'ubuherezi wame ubizi neza yuko ntaco kabaho. Ako kantu kurakengera, ako ni ku miso Satani akoresha mu mayeri. Satani urazi nta bwenge bushasha yigera agira, yamye cyose ariko arakoresha iminyoro yamye akoresha kuva kera. Igihe cyose yamye akoresha kajya kantu uri kurasuzugura, kajya kantu utari kurafatira umwanya wo kugwana nako,
kugeza ugarambiye mu buzima bw'iwawe. Kajya niko gatangura ari gatoya kakavamo ishamba rininiya. Urabizi yuko mu kabuto akabuto aba ari akantu gatoya mugabo indani kaba kanyigijemwo ibintu biteye ubwoba. Rero mu kurangiza subire kandi ntumirire umuherezi wese, umuntu wese atawuri bijanye n'ibanga ry'ubuherezi canke ari mu ibanga ry'ubuherezi, ubwa mbere gufata umwanya wiwawe n'umwami wawe. Imbere kubaka abandi banza wiyubake. Benshi ubuherezi bwabo bwagiye bwononekara, bagiye gushira ingufu mu kubaka abandi ariko bariyibagira canke ntibamaze gushira imbere ibijanye no kubaka ubuzima bwabo. Ntibakura, ntibisengera, ntibagwana, n'ivyo bintu byose umugwanizi agerageza kuzana mu buzima bwabo. Ntibitoza guhora igihe cyose bubaha Imana, ntibitoza kuba abizigigwa mu bijanye n'ibyo bantu by'ubuherezi. Hageze igihe biranga, nawe uza kumva umuherezi yafashe umwana arongoye akamusambanya. Naho wumva umuherezi yafashe umukristo arongoye akamweskroka. Naho uza kumva umuherezi yariko ararongora, yarashumvye umuntu, yarabereye umungere umuntu, hageze ahantu akamukorera ibintu by'amaroregwa, akamusambura, akonona ubuzima bwiwiwe, umuntu akamererwa nabi. Naca tubona benshi munsi buzuye ibikomere vyinshi. Abantu benshi batagishaka kwinjira mu mashengero kubera iki? Kubera kungene ubuherezi bwagiye butitwara neza. Bitewe n'iki kintu gikomeye cyo kubanza gufata umwanya wa wewe na wewe. Rero aha niho ndangirije ikiganiro cy'uyu munsi. Tuzogaruka mu biganiro bindi biri imbere tuvuga ingaruka canke imvo nyamukuru zagiye zituma ubuherezi bwononekara. Imana ibahezagire kandi ibagirire neza. Nimba vy'ukuri hari ubufasha ukeneye, mutwandikire kuri izi nimero muza kubona hano munsi, kugira ngo tugumane namwe cyane cyane abantu bari muri no bango ry'ubuherezi. Numugisha udasanzwe ko tumenyana, ko dusengeranira kandi ko dufashanya. Ijambo ry'Imana tubwira nkuko icuma gikarisha ikindi ko n'umugenzi canke umuntu akarisha mugenzi we. Nico twifuza kandi by'ukuri Imana ibidushoboje byo ari ibintu byiza cyane. Ariko mugabo kandi ntimugende mudakoze subscribe. Mwongere kandi mupartage kino kiganiro, mugishire ku mastatu yanyu, mugipartage hano hose ashoboka, mugisangize inshuti abagenzi banyu. Inyuma yaho mwactive cloche ya notification kugira ngo ibiganiro bigiye uko bizogenda biza mube abambere bo kubibona. Mudusengere kandi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu. Imana ibahezagire. Shalom shalom.